Ukuri kandi ukinyishura fama. Kubera iki bari barihakaniye Seigneur Jésus. Dira narasirinde mukuru. Dira narasirinde mukuru. Dira iri hagati. Kandi biranagoye kwihakana umwana wo hagati. Basi uwo kwihakana n'uwa mbere cyangwa uwa nyuma. Mugo wo hagati. Baza babasumbana nk'imyaka mike cyane igikuriro gusa cyane. Igikuriro gusa. Igikuriro. Hari abantu benshi bakunda. Benshi kandi cyane. Kandi bifuza kuyagana umugambi wa mwanya nk'akabejero. Genda ukunda afani cyane. Gusa ndashobora kwandikira message. Nkakwandikira ugasanga ugiye kunishura hezinda. Namwe nyene umuntu ukunda utari bute. Ubundi bwo Iswe. Umenye gutandukanya abafana ba sinema ndundi n'abafana Davine. Dushobora kuba ndi umufana afana sinema nkagufana mu bandi. Canke nkagufana ku buryo ni kakayo batanga kumuyaga mu igiti amababi. Rero urakwiye gutandukanya rero n'ikizo umuntu. Fisimana Fisimuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira ubu ndishikira Amen. Wow. Fise vyinshi, fise vyinshi byo gushima Imana numbaze ibintu dijana nawe mwavyumvise utavyumvise turamubwira YouTube channel aja kwiraba. Shalom hola people. Mifani Ravine mama twafa solution woman, blessed woman, best influencer mama wabo. Blend ambassador wa Sekanawe. Oya seka. Okay, mwayibonye uyu munsi ndaje ndi kumwe n'umumama mwiza. Arashaka kwidondora karibu. Murakoze. Mazina ni Niyonsaba Fabiola, ari mazina abavyeyi bampaye. Ndi umumama w'abana babiri, ndubatse. Ego nkaba nsanzwe ndi umukinnyi wa filime mushasha. Nkongera nkaba n'umuririmbyi mushasha. Iyo ndirimbo twabonye yitwa gute? Nahise Naco Nzoba. Ego niko yitwa Naco Nzoba. Okay, mwamwumvise yitwa Fabiola. YouTube channel yawe yitwa gute mbere? Niyonsaba Fabiola official. Niyonsaba Fabiola official. Ako ka official mu gatebeko mukumve. Niyonsaba Fabiola official. Niyo asanzashira ibikorwa byiwe. Mbaga indirimbo ubona filmu bishira hamwe. Ego. Okay, nibaze ko mwamaze kugenda nko kugira subscribe bafite indirimbo nziza na filme nziza utubibona nyene yuko umwana mwe atokora dako ndamwise ngo umwana kandi ari mama w'abana andako adashobora gukora ibintu bibi kameme uyu munsi banze gufata yatugendeye muri solution family twamuzimanye abatashoboye kuronka ako bihereza naco yese ku ngoma urazi ko jewe ntahora mwakoga narigeze kuba igihe kimwe hari abantu benshi batabizi ko je nabaye Uganda nari Kampala ico gihe nyene nari mu bihe nyene bigora nabyo bihe nyene mu Bugarako hama ico gihe hari umubanyi wanje nyene ari karamuga koka nkuko nanje nkamurabasha abarundi n'abana beza abarundi baratanga
aho hanze uja mutsimba ibi abantu benshi ntibatanga nta rukundo uretse ko abarundi udashobora kujya nk'ikintu uwundi muntu akubona uca uvuga kira ndaguheka basi nawe umutima wawe udashaka kumuha mugabo basabye nawe baraguha ukuboko kubasaba kandi uzi ko badatanga ico gihe nta n'ikiganiro nayo bwamenye nyene novuga ngo nobasaba kandi nibaza ko batugira mugo bungira barahindutse hewe uwo muntu aramufana yakoka nanjye ndayishaka numva inyota yo kandi zari zikizumbutse kumugata amafaranga afise yo kwigura akubanda muraba nkukunda bebasi yuko mpako wapi arayimose araheza Yesu we hewe kuva umunsi ca ndayankakoka ndavuga ati tu ntabwo yankica kubera nayibuze ndayishaka ega nk'ubu hariho nawe n'imisore yagukunda mbwa kubera bakuze mu bakwanga ibyo ndabizi bivuze ngo urashoboye gushaka ikintu cyane rero utakiroza ukaca uhitamo gucanga kugira ngo ntuzosubire kugishaka rero mukubunoka twumve ndakanwa Yesu yarishimye nyene ubu nishatse ndakigurira cyangwa abakunze bakakangurira kwapa rero nkuko mubizi kuri Solution Couple Solution Family tuhari kugira ngo dufashe imitima ya benshi duciye mu mapanke mu biganiro mu bintu byose mubona bica ngaha nyene kwicenda nta kintu na kimwe kihaca atari kugira ngo hagire umutima wumwe uryoherwa cyangwa usurane ivyizigiro niyo mpamvu uyu munsi twakiriye Fabiola Hayaperia umwana wanje aragumutse icyo gituma uyu munsi vuga reka tumuhe umwanya Fabiola kugira nawe adushingire intahe gatoya y'ivy'Imana yamukoreye antwa nushobora kungana kurya kuno udafise intahe nama numva ngo abantu benshi bakina filime cyangwa bakaririmba indirimbo z'Imana kubera ibibazo n'ivyo kenshi birakunda ko turaguteze yombi rero badushingire iyo ntahe haleluya murakoze ndase intaye ubusanzwe nakuze nyine mu buzima busanzwe nakuze nyine nubaha Imana burya nta buzima buryoshye nko kuba mu Mana cyane aragira ngo njye ngiye kuba ku banje rero nibaza ngo ni blague kumbe bisaba gusenga satani canke abarozi badaciye bakugerageza mu mugabo bashobora kugerageza no mu bana harya umuntu ashaka kugufata neza n'amaboko gukorera mu bana je naragwaje umwana wanje wa mbere yafise imyaka 2 twari mu rubanza nyine bisanzwe nyine ari kumwe n'ababersere ba Innocent inyuma n'ibyo nyine n'ibiri ku telefone mu rubanza naje ati uri ngaho umwana yapfuye kera kandi yarakomeye neza cyane telefone nari mfise telefone nari mfise ndatariya ibirati sakoshi sinakubwira harya hari inkuru wakira udashobora kuvuga ati ngo iki niki ngo ngende ndabijyanye aba twari twicaranye nibo basigaye barabitahana muhira ko ntihari aho kunsubiza ibyo bankoreye hanyuma ngiye kurabasanga umwana by'ukuri yaguruye nanjye muri ico gihe uwo mwaka nyine n'umwaka nari nabuze databukwe donc umugabo wanje yari yabuze se mu mwaka hari mu kwa mbere niho nabura databukwe mu kucenda ivyo biraba ndasenga isengesho kuva mbaho ntari bwasenga ndasenga ndarimana ndahamagara Imana ndaheba ndakumva ndavuga ati Imana none nimba hari ikintu ca mbere ndaguma nyene abari bahari baramfasha gusenga ko byari bitero byaragaragara ko umwana yarashushe na kintu k'umwana yara bisanzwe nyene kandi yarakomeye yego nta nubwo ngo yaragoye tipe ngo ngire ubushuhe basi oya umwana
nyene abakozi b'Imana bari baramusengera hama Imana iracamo ubumwe kugira numve ko ari ibitero Imana yaciye mu rumwe ati ndabatumye musubire muri barya by'iwanyu abakundize yego hama nyene ndasenga ko mwana nyene bamujanye iyo nanje ndarabaho njanye ndakoma ndo yenda hamagara Imana ko harya arabishobora gusenga uri uwapfishije umuntu hari umugenzi wanje nusenga ngo Imana ngumva ngo mbere ya byose ngumva bari haya amajambo nyene azaniye usohora usanga nayo kwidoga ariko Imana no kuburanya arega hari igihe usigara urasabira bazi Imana mu nyuma wa cyukuri ndi hari amajambo yavuze hari nige mu gati Imana ndibaza warambabara nararogose basi hama tuca turamujana kwa muganga ico baci bamutora malaria ugati none yo bari malaria atigeze ashuha atigeze haca abaho twari kumaca gati ega ngo na malaria baraziroga ca turataha ko rubanza nitwabaye tukibandanya ko rubanza rwa mwana mwanje muri famille amatumaze utanye mu nyuma kuko hari igituto komantere nyene bamabukweti yari yo hejuru ibyo ngo arabita ngo niyo hejuru ninkiya nayo tazi yo hejuru ngo niyo hejuru ingwara ifata umwana agacapfa uya akaca amera nk'udadara hari tariki imwe nawe itariki umunani yari afise anniversaire rero umunsi wa anniversaire ndabatekana umunsi nturengana kuko tumaze kubura ingwara bamaze kumutora malaria caja ku miti ya malaria basi anniversaire bigeze turamusuka kwa mazi abantu baranshwarira tubona ngo hejuru abantu bace bigwiza niyo hejuru umuntu mazi iyo hejuru bayitubwira ira ni nkuba hama byamfashe samedi nyuma y'indwi imwe bicagira asubira kandi ari mu bitaro twataje umwana aradadara nyine kubyo nyine byamufashe Imana zanje rero n'amaboko wanje ntera ariko arasenga turasenga ico biramurekura ko bimurekuye yaca asinzira agatiro kaca kamujana bimufata ico gihe kuva ico gihe byamufata nk'intandara akagorora akagira ibifuro nyamwana ukabona nyine rero komantere z'abantu bati umunyagwaje abaganga ba benshi mara ngo genda waha imiti ngo imiti y'indwi n'ibi mara ngo ubwire ngo mwene ngabo ngo masenga mugabo rero ca ndarota mbona umuntu ibintu nyene vy'imiga ndarota nyene uwo muntu mbona ivyo ariko arangirira undi muntu wari usanzwe uzi aho mbere rero ikirofa canja kubimubwira kandi wari wamunye mu ndoto tibuge dusenge tibira ni satani agomba kuduteranya ti ibi nibi acanyishura ngo ni mu gusenga Imana mbere ati ntwara ndamuburire gute indoto zozo rero anazo mu migani iranyereka bien uwo niko ndagwana nawe amware maze kumufata gatatu ndasubirayo urabimubwira kandi bagore tuze turaca ubwenge nambwiye ati ngo nasuye kurota sindanavyiyumvire basi ntume mba maso yego kavuga ati ubu n'umugenzi wanje twimanitiro nibi bari mu gusenga we yanyishuko nyene basi kuva ico gihe vyazanye mutaheze imisi itatu atariho ndi bakanifana Imana zanje imisi yose ziramfata amaboko ari hari nakuru yaca asenga bimurekuye abantu bakambwira ati mvuge ni ntagamze mugende sewe nyene amajambo nyene aramunimera turamujana kwa muganga kumupimisha cyo mu mutwe turabiba siko tuja kwa rujati ya malaria yaraheze ubu rero byose tuje kwa muganga kuva bayimutoye rimwe kuva ico gihe urumva ko byamfata burindwi cyane nyuma y'imisi itatu tugiye kwa muganga barabura ingwara bamutoye rimwe bizima iyo yindi misi yose barabura ingwara kandi tugatanga amafaranga rero baca tuca 2 miliyoni zibiri kugira bamupime byose mu mutwe iki atamiti irimo kumupima gusa tumenye ko yoba ari intandara
hama nyine tugatira amafaranga ncafana n'umuntu tutaragenda tuvuye nyine kubona n'umudokiteri aratubwira ingene turi bugenze dushitse muhira bukeye bica birasubira kandi tugasubira kandi turamusengera warahara avuga ati izi si intandara kuko iyo aba ari intandara zikurekuye uritumako cyangwa ukagira umwanda mutonya cyangwa ukihekenya cyangwa zikaguta hasi ngibyo byose umwana wanje ntiyabikora mugabo nyine warabona nyine ko akabira n'ibifuro umwana akabwira hama nabati zose intandara agura kwigwa gusenga kuko ntabwo ntagira cyo dufate gifungo nasi misi 10 turi imana ikaduha amajambo cyo batarero gusenga tubanza turibaza kuja kwa muganga ko twavuga ati mugabo reka turindire basi turayoraje udacusho kuyaronka turindire nk'indwi imwe basi hama tuce turabona tubigenze casubira rero ndarota wa mugenzi wawe amotoya agira amotora amabere kandi sanzwe nzi ko musobanura umuntu agomba guca ariko ubuze umwana avuga ati yaracitse amabere ubuze kenshi ndavuga yo yamutse kwera yaracitse amabere umwana yafu rero ngerageje kudisobanura numvise nyine uko kumutwa amabere ni nko kunyicira umwana ndavuga ati imana irakoze n'ukuri urankunda ndafata rero zamwe ndasenga ndateza amasengesho acaba nyene ndashimira umwarimu wacu Alex n'ukuri imana imuhezagire yagati cyo umutwaro ndawikoreye basi arafasha gusenga umunsi rero bimufata nuko kari rya nyuma kuko gushika bagomba kugira imyaka 5 byabaye muri uwo mwaka nyene uwo mwaka afise imyaka 2 umva rero kugira imyaka 5 byabaye mu mwaka uwo munsi bimufata kuko je musanze ndumutaye rero ndi ku mashini uku ubwenge buca buranjana umwana ahagaze imbere yanje nzanye ndamutonore mu cumba ubwenge buca buranjana ca mbona wa muntu yinjiye mbona aricaye acaramamagara ca ndambwira ati burya rero gumaho ngiye guhamagara mabukwe ati nkora ndamubwira za ndoto zose nawe ndazimubwira ati rero gumaho arifuza kukubona atirifuza kubona uwo mugenzi yagomba mutora amabere ndo mwiyerekwa nihaguruka ubwo nyene umwana wanje ndagaruka kandi nja kumufata mpava muri vya vyuma cyo ndakumunda ati mana none nzogerageza ariko gupinga ati mana n'ukuri no tutagupinga kuko yaranyereka sintaho rero yaciye niyaguka ati gumaho nje guhamagara mangu ubwo nyene umwana yaciye agwa cyane telefone mwarimu ndamubwingirigeza caraza acambwira ati burya haje imana nakwidakora ko kweri tihaga yaraje ngene mu buryo bw'imwe muziwe tihaga yaraje basi cyane nyene turamusengera azusengera n'abantu batatu bati ukasenga hari nyene uruha undi akakira undi twese turaruha cyo turindira ikimana gikora agati mana hani wewe twaje kwamukanye ndiye baragati mana ndasenga ariko ariko n'ibintu kuye yaca sinzira gati yo kwamucana akayira ni 30 tutamuje y'isaha yarahera basi rero uwo muntu kare duhuye ariyo isaha warakomeye amakwimisa umva kuvica mu ntango mugabo kuva ico gihe dufashije n'umwenda senga bati imana ico gihe ko narasenga kabisa kuva ico gihe duhuye nigeze ndamutuka nigeze ngire wenyine ubwo ubona yibwiye cyangwa ati hajya mu mwaramukuza amahoro mwarahura yarakubonye uburiwe twarahuye ndibaza ne kumwe n'umugabo ico gihe basha yamwije umugabo wawe gusa we ntiyaparamuzi ari kuvura abona umuntu ari kuvura mwicaranye none abona mwiza ndakawuka umwije navuga ati aho yashamutse na Yesu basi rero n'ukuri kuvubu arayike imyaka 3 ndashimira Imana ndashimira ukuri n'abafashije gusenga simva
noshimira Imana yanje. Urumva ko bibabaje cyane ariko Imana ishimwe itigera iheranwa. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ntizemere ko icubahiro cyayo kitwara uwundi muntu. Rero mwese mudukurikirana mu izina rya Yesu ababarondera ko ibyago mu izina rya Yesu bitinde kuko ijambo ry'Imana yatubwira ati nta cacuriwe kukurwanya kizogira ico kikukozeko. Kuko we niwaca akavuga neza ngo icacuriwe kukurwanya cyose kigambiriye kukugirira neza kuduze guciye ku yindi level. Ko urumva ko nk'ico gihe hari ubukizera utaruse mu bw'ubunyi kwaciye kongera kandi urumva abantu twirinde n'ukuri abagenzi ngo ni byiza kugira abagenzi ni byiza gukundana mu urumva hari guhe sengera abagenzi bawe sengera inshuti zawe kubera ko umuntu agirwa nawe n'ubwo umuntu nyine amwegereye hari benshi twumva nyine bagiriwe nabi n'ababegereye tuze turasengeranira dusengera inshuti dusengera abagenzi tukabasengera gusa kugira bamererwe neza ako dusengera abantu duhura nabo nuko rero intaye ya Fabiola niyo cyane uraheza urabona gukora umumama atekanye ari pose ntavuga menshi si nkanje hano none tugendereye mu by'akazi watanguye gukina filime ryari muri 2025 yego mbo nayishize ku mugaragaro muri 2025 nyine mu ntango ubundi bwo byari muri cyo gihe kinini bajya nubwo ko bayeze nk'imyaka 6 wemeye bya filime hamujukuru gukwereye mu bisanzwe umva bwa mbere narabikunda mugabo nkabitinya hariho gukunda ikintu yakukatinya cyane abahungu bakunze umukobwa ariko batinya ntari mvuge narabikunda mugabo nkabitinya rero jewe musanzwe barabeshiramo mugabo sindabikunda noneho iyi minsi mike maze mubona gute byiza ni ubuzima bwiza musanzwe kuririmba ariko byo watanguye kera no kuririmba nuko nyene kuko utanguye rimwe na rimwe kuko hari indirimbo zibinari narakoze muri 2018 mugabo wari yarazinkoreye aca ngira ngo zashanye na disque igiye birababaje kabisa nuko rero muramwumvise ni Fabiola mushobora kuja kumukurikirana kuri YouTube channel yiwe ya Fabiola official mumushyigikire kandi natwe tubibutse ko dufite filime nshasha igiye kuza kuri Fanny Lavine official abataragira subscribe mwihute kwaza bari filime ya Kasamutwe yitwa Data azaba serie yitwa Data ariko ava yaho tuzogira lancement muzomenyesha aho tuzoyikorera bashinda basabye mwese muzoze munzana y'amashugwe yanje munipema wa yangu ariko kandi hagati aho murabyuka ko dufite Cotex na Pampers za Seka nawe kino gihe nta muntu numwe atareka arakoresha Seka nawe kiretse utarabimenya nawe amakosa nayawe wowe nyene umaze kumenya Seka nawe ubibwira abandi nawe ubibwira abandi kugira ngo ntasigare inyuma nuko rero dusezera ariko ni ibibazo ufise nifuza ko nakubaza ibibazo apana kimwe Yesu imbere ya kamera cyangwa tubaze tuti ndafasha nifuza ko binjira kuko hariho abo usanga benshi kwanza hari abambwiye ati wenda muze kuno ningafanye mumaze kwicara ati none ati ibibazo bakambaza nyine ibibazo ntari bwishure nanje bekampira nariyumviriye kubikubaza ku telefone abati Fanny niyo n'ishure dako okay ntacho basi imbaza bingahe kimwe basi okay sawa basi bitatu ntorenze bitatu dufate bitanu oya ese ibibazo birenga 10 oya umfatiyeho vrema tugire bitatu no kuri sawa cyambere kuri kandi kwinyishura fara kuri kibari bari ya kanitiye senyaje icyo kibazo rero nibuka amakomantere menshi abantu bahora bandika ngo nari naramwihakanye abandi ngo nari naragize iki
hariho n'undi keri muri commentaire naje mbona we yandika ngo mugafane ngo arigeze gukora ikiganiro ngo uravuga ngo dira ngo uramwanga none mbe ko namwihakanya amace ndanandika ngo ndamwanga oya sinigeze ndamwihakana kandi sinigeze ndamwanga ariko ndibaza abantu bakunda kunkurikirana cyane ndiko ndakora ama interview ariko bashaka kumbaza gusaba n'abanga sinigera mvuga ngo umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa banga kenshi ndazi ko namba ko bakarangiza nka 99 kwijana n'ishuri tifise abana benshi tifise abana benshi kubera ko hari ikintu uba ugifise utagifise ukabura ukuntu uvuga ngo ubisobanura imana naragira mariage ubu nko muri eglise ari kunzomba ngo abamama ngo basigaye ngo abakobwa abari bo yimvana n'Jessica mu bamama cyangwa ntahe ukaba mu kibanza cy'uko nanje rero nari mu gihe ntazi ko ndamufise cyangwa ntamufise kubera ko sije nari ndamufise nta burenganzira nari ndamufise ko ariko Imana ishimwe kuko yumva ugusenga kwacu kandi katukirira neza kandi ndasenge umuntu wese ikintu cyawe iyo kiri hose kikuze ko kibici wawe ugifatisha amaboko yiwawe kubyo ukubaje iki ni gwaho uvuga ati ego ushize amanga apana kubaho ikintu ugifite utagifise aho no kundi kuntu ushobora no kubura dufate ukabura n'abavyeyi kandi ubafise ugasanga barakubaza urafise mama wawe kubera ko nawe ukabura ukuntu byishure ukimva mvuge ngo ntamufise kandi atarafa cyangwa mvuge ngo ndamufise kandi ntamufise ya nyene mu izina rya Yesu ibihe nk'ibyo ababirimwo Yesu abagirire neza nanje yarangiriye neza naho tambaye kuzana ibibazo sinamwihakana ahubwo ni nawo mutwaro nari mfise usumbi indi mitwaro yose abandi baba bibaza ngo nawe mfise ngo mutwaro yiki cyangwa yiki ariko niwo mutwaro nari mfise nubwo ati Imana yankoreye ndavuga ati wow amen ndakubona Imana ubu uramwishimira nyine gusa urabona ko tunasa ndamwishimira cyane rwose kandi ndashima Imana kuko hariho ibintu Imana yanyigishije nko mu byo bihe nabaye nk'uko hari ibintu byinshi Imana yanyigishije none dira narasirinde mukuru dira narasirinde mukuru dira iri hagati kandi biranagoye kwihakana umwana wo hagati basi uwo kwihakana n'uwa mbere cyangwa uwa nyuma mugo wo hagati baza babasumbana nk'imyaka mike cyane igikuriro gusa cyane igikuriro gusa igikuriro kindi kibazo gira kabiri batazerikanywe ko nteri yaje ikibazo gira kabiri anuraga Yesu Jesus Chinagara cyane Yesu mwana ndako njemo na commentaire egaragara fani chingara gute nakarubye hari abantu benshi bakunda benshi kandi cyane kandi bifuza kuyaga nawe ubwo ngo umwanya nk'akabijero genda bakunda fani cyane gusa ndashobora kwandikira message nkakwandikira ugasanga gikurisha wahezenda namwe nyene umuntu ukunda utari bute ubundi bwo Yesu we singara brave singara kandi abantu benshi murambona ama commentaire cyangwa n'umuntu ashobora kunyandikira hazana bisoma yeze nk'ukwezi nkasanga yanyandikiye nguragara ngishima kandi uka ibintu byinshi bantu bimana kuko Imana jewe singara reka ndababwiye namba kwishura message commentaire zose sinozishobora ibyo biratahuritse mugabo zimwe ndazisoma nyene nk'izije hakiri ndi nko kuri telefone ndazisoma ama commentaire ndasoma naho ntishura kubera sinaho umwanya wo kwishura cyangwa naho muravyumva mugico kuvuga cyo ngo ndagara kuri telefone abantu baranyandika cyo kantelefone ntibando shaje n'ukuri ikimaze gucizigura kandi ndasabye bacumwe ndabakunda kandi ndabubaha muri bose banje murabizi ariko hari gihe mbafise akazi kenshi apana kuvuga ngo hari gihe mbayo ubuzima bufatanganye ukuntu nyene dufate nk'ububazi ntaraja ku mugabo n'abandi papa nkandi mama n'abandi ko
ngerageza gukora filme ngerageza no kurondera abana mu bintu urumva byinshi usanga bitwaye umuntu kuburyo udashobora gutora telefone ngo reka ngo wishure ngo hi ngo reka wishure ngo pite reka wishure ngo kiniki ego ubundi ndafise umugabo amfasha kurondera ibintu nje nkaja mu bindi ariko ubona mfise umubebe urumva ngira ngo ndatoye telefone noneho wanamwumvise ukuntu yamunerera kugira dutangwe n'ikiganiro byabaye ingorane ndazi no mu kiganiro bavyumvise gitangura umwana nkaba ndatoye umwana nkaja kwita nk'umwana nkaja kwita abandi bana umugabo waratashe nawe nkamwitaho urumva biragoye rero kuvuga ngo mbe nishura ama message ku mwanya ariko ndafata umwanya nkishura ama message nayo nishura si yandi ya bite ya hi ya sali oya nishura umuntu yanyandikiye message akandamuza akambwira nitwanaka nifuza ibi nibi cyo nashaka kubwira iki iyo vraiment d'agrefort nkafuma nishura ati murakoze cyangwa amen mugabo izo sindeka kuzisho muga iya height ya saricha yande ati wo mani berari mikaje yo ngana ngo ashaka kuvuga amahera wewe niyo urumva message ivuga ikintu zishobora kureka kwisho tumane banibyo nati ko na message y'akazi yidiri usanga harahetse igihe ntarayabona kubera umwanya muto singara vraiment singara abantu mora munuka mukanyandikira ngo dagarana kwimana bababare ntumumuti byo muvuga sino I love you so much murabizi kabisa kandi na urabizi uvuye kubibaza gusa Appel simple urayita appel simple ahubwo niyo nita ahubwo appel ya WhatsApp niyo nita simple urayita nataho netse kwa nahoye nataho sinzi ko nabandi bagutaho bana amure frame ati ubu imisi tumaze kuba iyi si ncuro ya 3 tubonana cyo ya 5 muri miti twarabonanye ncuro ya 4 ndaga somehow je ndashobora ko ubasi utubungara ko cyane mugabo abo benshi noneho bahora bambwira kugara niyo mpamvu ndakiye kubatije kandi harya iyo umuntu ariko aravuga ubutumwa arashobora no kwitanga akarorero nkabishingira mugabo kandi hariho n'abandi bashobora kwibaza ngo ndagara duhuye nk'ijyambere tugahurira nk'ahantu mu bintu apana abandi duhura bakandamutsa bajya ni fresh mugabo tugashobora guhurira nk'ahantu ukacu usanga simvuga nyine sanzu ndi timide ukuntu simvuga cyane nyine kiretse imbere ya kamera no nguma mvuga mugabo mu buzima busanzwe simvuga sana rero umuntu atazona ntako ndavuga azona ntako ndavuga cyangwa ntako ndagira ibiki ntakibaza no kugara cyo munyegereye ndikunda gutawa ngo ndagara nkabyo nogara ko nkabibona ibaze frame nawe barabivuga ukawumegura garasha wewe wowe utangwe kwikanuza nkuko mane yanjye n'umuntu akwaje ikintu kacumisha okay umegura gara nangwa na w'Imana agarasha agara umuntu aho ndavuga mu bitazi by'isabye tivye ntaje tuma tugara rero ndafite ikibazo cyane umenya gute umufana wa by'ukuri cyane umufana w'uburyarya nikegera umuntu n'umwe umenya gutandukanya abafana ba sinema ndundi n'abafana Davine dushobora kuba ndi umufana afana sinema nkagufana mu bandi cyangwa nkagufana ku buryo ni kakaro batanga kumuyaga mu igiti amababi rero urakwiye tukatandukanye rero nikigera umuntu nyene sinizera umuntu n'umwe ariko erega ubipanye kujya ntahereho wanavuze buryo biragoye kumenya umuntu muri kumwe kubera cyangwa cyawe Imana yaradushije mu mutima w'umuntu nico gituma igihe cyose ari gusengera nyene bagukikuje kandi nawe ukanisengera je rimwe na rimwe mpurandaba hariho nk'abantu usanga twatandukanye nta kosa nagize nta kosa bankoreye urumva mugangaza mbona dango turabaye abanzi hagati ibintu rero mugu ubu nyene ntibikimbaza kuko namenye ati kumbure sinkiri uw'umumaro kuri iwe cyangwa nawe ntari uw'umumaro kuri jewe
shabira kwe nyene kuba amaso cyane ngo 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 havangirira nabi ngo urumva no kwisengera kandi umuntu akwasa tacho mupfa shima Imana ko imwigejeje yego nuko kwere gusubira koze kumanura kwere zoze ndarabira mu ifimi nomba gusaba kinoma gusaba nje nje gucikira ico ndahibwiye cyo ndadorasha kuki kiri muri wewe kutazocika intege mugabo nawe satani ntiyigendera nje nge gucika intege ko ukazocika intege uzo guciye imitima uzo guciye ivuto abantu benshi cyane impamvu ndabivuza kabiri jewe nyene jewe by'ukuri uri nk'ikirori kuri jewe burya ibintu bya filime ndimazemo imisi mike mugabo byari muri je byarase kuguruka mugabo ntuzi ko ari wowe waravyuguruka niyo mpamvu mu kiganiro nakunze kuri Buja Town TV nakunze ko uri umuvyeyi hajya umwana suwe kandi bashobora kugera ukazi ko umuvyeyi wa benshi rero ntuze ngere ucika intege jewe ubwanje by'ukuri ubifisemo uruhara mugabo ntavyuzi kandi bo abandi ntabonzi mugabo ndabivuze ndazi ni benshi kuko hari n'abashikira bakabimbwira mugabo akaroro ni jewe ubwanje byari narahantu haca mu paparaho yari pare nanje ndi marene twagiye kuhekirita umwana arabimbarira cyane ko atari jenyine uha intege by'ukuri atari kuri rero nze mbere ucika intege ko uzoba uciye intege abantu benshi kandi bashobora kubona umengane uhagarikije ugasanga nabo kududeho nabo bandanije abo gusubira ugasanga nabo nyine barabaciye intege rero ndisaba ndagusabye bivuye ku mutima fam kuko hari kenshi woba wishe biri inyuma hari impano nyinshi woba uzimije Jamani nukunsengera kubera ko biragoye urumva bimaze nk'iminsi mikaye kuko zomane iminsi niho uzobona ukuntu kuba kwiza imbuga za social media bigoye biraruhisha biratuma umutima ugatuna umutima ariko ukifuza kubona abantu banezera mugana nawe ukaba uri kubatumura mu mutima biragoye kubwanje vraiment no unisi kugeza igihe nawe niko ndakora ariko uko bukeye nisabira Imana inyongera imbaraga inyongere ubushobozi nyine kubanda gukora kubwanye ntavyo noshobora nico bituma nsaba uzimansengera gusengera yego n'ukuri nawe umusengera uri kwatura gusengera fam yamuze muransengera kugira ngo nkomeze kandi bandanye ndi mu murongo w'Imana niko tuzi ibintu byinshi nagwaye ibibazo bitatu gusa kacu umunezero n'ibirahira oya isaha ico nifuza by'ukuri ico no gusabira ku Mana nifuza ko Imana yoshishikara kumusiga amen ngabiri dasanzwe ngabiri dafise bose Imana ishishike kumusiga igume gushira ku ruzitiro kandi ibandanye ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe kugeze naho utiyumvira ibyo nivyo ndamwe gusabira n'ibindi byinshi rero ndagusabira mu mirongo utazi nzenda n'Imana umugisha amatwi kurira Imana igumugisha ikiganiro cyari ndekejemo n'ibindi bintu nyine bumva Imana igumugisha ya uzuga ko ingabo zanaye n'umugabo wawe nyine tugire icyamakapo umugabo wawe turamuramukije muzoze muzananye kugira ngo tugire icyo dukoze nka solution couple na couple yitwa gute ni Sister Fabio bye bye